Bakunzi ba Rukumedia, abakunzi b'ibiganiro bica kuri Rukumedia cyane cyane ibiganiro vya sports, musanzwe mumenyeye Ruk Sports, musanzwe mumenyeye ndetse na Midweek. Uno musi turi muri Midweek canke mi-semaine canke hagati mu ndwi muri Kirundi. Uno musi twashitse ku kibuga ca Parquet. Nibaza ko muvyibuka ko Midweek eheruka twari twagiye kuri basketball y'abakiri bato ya Ligue B ariko iratangura. Turi kumwe na Aime Bitagoye ko atubwira bitandukanye kuri basketball y'abakiri bato. Uno musi turi muri basketball ubugira kandi turi kuri terrain Parquet, hariko habera imyimenyerezo y'umugwi wa LES HIPPOS uriko uritegura guserukira Burundi muri EABCC, East African Basketball Champions Cup. Mubona ko igiye gutangura vuba cyane. Hano umugwi wa LES HIPPOS ukaba uri mu myiteguro. Hariho coach Josue ariko arafasha umugwi wa LES HIPPOS, niwe menyereza mukuru w'umugwi wa LES HIPPOS. Hariho kandi na coach Patrick benshi bazi ku izina rya Gatus. Ni hano kuri Parquet umugwi wa LES HIPPOS uhamaze indwi zitatu uriko uritegura abakinyi batandukanye bahora mu mugwi wa LES HIPPOS. Mashaka kubona bitwa ba Bebeto, ba PDD, aba ba Irere Ane Clovis ndetse n'abandi batandukanye. Hari abakinyi bashasha baje kuranforsa uno mugwi wa LES HIPPOS batandukanye bavuye mu migwi itandukanye. Mu urunani bashaka kubona bitwa Ndikumana Landry, legende wa basketball hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hariho Dushime Clark, hariho Bujeje Homis, abo nabaje bava mu mugwi urunani baje gufasha umugwi wa LES HIPPOS gutegura ino higanwa rya EABCC. Mu mugwi wa DYNAMO haravuye naho nyene abatari bake, twashaka kuvuga Jambo Landry Gasongo ndetse na Clement Karabona Kongoro, anako n'abakinyi baje bava mu mugwi wa DYNAMO. Mu mugwi wa Remesha haravuyeyo Rudolphe canke Kibwa, benshi bamuzi izina rya Kibwa. Haravuyeyo kandi na Paulin, haraje umukinyi novuga ngo Hervé avuye mu mugwi wa New Star. Abo n'abakinyi baje gufasha uno mugwi wa LES HIPPOS gushobora kuja kwiserukira igihugu muri East African Champions Cup. Coach Josue, turakwamukije. Amahoro cyane. Muriko murategura umugwi wa LES HIPPOS mugiye guserukira novuga ngo igihugu muri EABCC kuva ku gerekezo rya 5 gushika ku rya 12. Uno musi muriko mwitegura gute? Mwitegura imeze gute? Myiteguro geze ku ndwi ya gatatu. Nibaza ko uzo turegeranya abakinyi mu ma post abana ko bava mu migwi itandukanye. Hari abo twazitanganye muri LES HIPPOS, hari abaje bava muri Remesha, hari abaje bava muri New Star ari Hervé, hari abaje bava muri urunani Clark hamwe na Landry, hari abaje bava muri DYNAMO. Turacagirangire gushona mu ndwi ya gatatu. Rero twatanguye kubona uyu mukinisha ibi ujya wa mukinisha ibi bivaye n'amakarite ibyo ashoboye, hama ukaraba n'uwo ushobora gufuka amadefo babafashe na system ushobora kuadopta muri je yawe ugeze hariya bivaye na equipe uzokinana. Nibaza ko niko kazi ka staff technique turakora muri umwanya ukuraba uyizomukinisha gute, uzomukinisha nanaka, kuraba abatotangura bose, kuraba marinye protectrice, byose nivyo turakora muri iyi ndwi kuba dusigaje ama séance atarenga indwi. Umaze kuvuga ko n'abakinnyi bavuye mu gitandukanye mu runani, muri DYNAMO, muri New Star, muri Remesha, abasanze n'abandi muri LES HIPPOS no munsi. Naza ko aho bavuye ama system de jeu bafise atandukanye naho ngabana ko mu ndwi zitatu tumaze gukora hari ikintu bana amélioration irahari. Ego amélioration irahari, communication irahari, naho muri defense atari kirenga, ariko urabona ko jeu offensif hariho intelligence na experience ya Landry ashobora kuzana, hariho Clement qualité ziwe ashobora gufacilita ko abantu kina umukinyi nka Homis si vyinshi umwikisha. Ni vyiza gukorana n'abakinyi b'urunani baba bafise experience y'ama système offensif. Il suffit d'ajuster seulement. Nitwe turakorana no kwajusta no kubintegra muri système yacu natwe nka LES HIPPOS. Ivyo twe nk'abamenyereza tuba dushaka gushikako, nibaza ko vyoroshye kukinisha nk'umukinyi arasanzwe maze gukina ball mwintegra muri je nkizi biroroha. Basket ifise langage imwe, urababwira bagakurikira abakinyi b'abaganjere nka Landry ba Homis.
ni deuxième édition ya EABCC kuma kweze igikombe cyashakaje no mu Burundi mu Rwaremesha. Est-ce que les hippos twitege abarundi bitege abakunzi basketball bitege ko yagiye kugira nk'ivyo remesha koze mu kwezi? So on y travaille tuko turabikurira ko cyane nibaza ko ryo wari iteka igikombe cya edition ya kabiri ishoye gutaha mu Burundi tugashobora gutega iteka u Burundi nkuko remesha yarateye iteka u Burundi. Nibaza ko on a la capacité yo gushika kuri ivyo bintu, on a les joueurs qui sont capables yo kubishikako, on a la staff technique nayo nyene iri capable yo ku gérer l'équipe. Nibaza ko atagihindutse niyo objectif nje kizwa kitutwara nzo tugiye gutembera zo tugiye gushira mu kirenge aho umugwa twitangiye nka remeshwa gitana tushobora gutana. Abakinyi twabonye no munsi nka wasivye equipe ni yemvise. Umukinyi yadashoboye kuyantra no munsi yitwa Clement, yari yakiza akajene gatoya mu maguru. Nibaza ko ejo azokora n'abandi. Nibaza ko on est au complet, yaracasika umukinyi umwe ashobora kuza vuba dusanga ni umunyamahanga azoza kufasha defectif, ariko abandi ni abanyene turadushakora gushika ku munsi wo kugenda. Tuvuye kuri EABCC gatoya tuje kuri les hippos. Bega les hippos no musi twarabonye saison iheze mwabaye abakane mahije bashoboye kuza muri Big Four. Naza ko yabaye ikintu gikomeye cyane ku mugwaneza. Yabaye saison kayisi yanje nari kwezi. Ego l'objectif ya kabiri yari yo kuba muri Big Four. Mvuze objectif ya kabiri nuko ya objectif ya mbere ari gutwara igikombe, abantu bose batangura ihiganwa ariko ndondera igikombe rero kibuze ucugwana kugira wikarifye mu migwi ine ya mbere. Ariko muri ine ya mbere naho urumvira gwana kibanza cya gatatu kirisho kina ya mahiganwa tugiye gukina ya zone 5. Saison iza muri komite gute kuko naza ko nta misi isigaye ni champion muri kumategura ikibafasha gutegura saison iki? Nibaza ko tuzobandaniza ko twebwe uburongozi bwacu bwo gutwemerera. Nibaza ko atakiringo kinini kiba gisigaye cyo gutegura pre-season. Integuro za mbere z'umwaka zikurikira tuvuye muri zone 5. Nibaza ko azoba karopo gatoya. Ivyo rero bizotuma abakinyi cyangwa umugwi wa Les Hippos ubandaniriza aho abandi bari amaze iminsi bicaye, twe tuzobandaniriza ko nibaza ko hazoba ari nka avantage. Coach turamushimiye. Murakoze cyane. Turakwamukije. Ndabaramukije. Muko muritegurira ihiganwa rya EABCC n'umugwi wa Les Hippos, maraje nkuje gufasha umugwi wa Les Hippos. Wala imimenyerezo kigenda mutumiza. Imyimenyerezo kiragenda neza, ikiratera intambwe bivaye n'imisi tumaze bon ko biragira neza, twatangiye kumenyana imisi neza. N'abakinyi bashasha bavuye mu bihugu bitandukanye, imisi mu maranye ubona ko ibyo mwize ibyo mwashize mumaze gushira mu ngiro bizobafasha mu biganiro neza. Ego n'abakinyi bon ibintu twize n'ibintu bizodufasha kuko n'abakinyi bari turi kumwe n'abakinyi bafite experience babimenyereye, umwe wese afite icyumviro ashobora gutera cyo dufasha rwose. Nibaza ko si rya mbere sokeye usohotse ukina muri hanze igihugu, barasohotse mu Burundi, barasohotse muri DYNAMO, muri equipe nationale. Experience yawe nabona ko hari ico izoterera mu Les Hippos musi. Ego yafise iciterera kandi nanjye ndacafise byinshi nigira ku bandi. Coach Josué ni rya mbere mukoranye na Coach Patrick nibaza muri Les Hippos wasanze bitinyiriza. Nibaza ko twadukanye rya mbere ari Coach Patrick. Josué twarabanye igihe kinini nk'ikire muri Muzinga, twabanye igihe kinini, ariko antuka ndashima na coach beza babizi bametriza batahura abakinyi. Ego tuvuge ko iyi coupe izantema yo kwagira ubusizi kwaza gufasha gutegurana bwa ngose ikurikira video. Ego navyo birimo nakanya keza ko kunategura sezi ikurikira. Turagushimiye. Murakoze cyane. Gracias.
turakora mukiki baramukije namwe turabona ngaha muriko murafasha mu Rwanda zipo maje fasha mu Rwanda mu gutegura EABCC nibaza ko muzoza ukina vuba ubona imyiteguro kugenda gute bikugenda gute yitegura gushika isaha meze neza uvuga tugira dukwiza indwi zitatu twe turitegura ego hanini imyiteguro imeze neza ni equipe cyasha ni zipo abakinnyi cyasha bari zipo n'abandi bavuye n'indi migwi itandukanye turabona ngaha ubona nuba kumenyerana basketball mwakina handi sio muzo kina muri zipo niko bigenda gute kumenya tactique cyasha z'umugarezi hanini ko usanga abakoca dusanzwe twarahuye mu yindi migwi abakinnyi sai dukinana ngaha kumbura inguvu zohura mu gihe bara y'abandi bakinnyi baje sai tudakinana ngaha hanyi muri championnat y'u Burundi sino hanini ni gushira hamwe gusa SB l'équipe hanini nta kindi kiba gisanzwe kwera nyabuga twari tuzinanye ngaha muri championnat y'u Burundi mu mwaka w'ejo mu Rwanda waremesha washoboye gutwara igikombe hariya muri Kenya no musindi edition yawe kabiri giye guparticipamwo ubona experience wakuyemo hari ico zofasha mu Rwanda zikomeza yego ico nshoboye cyose nzogifasha kwera imbere ya byose acaseruka ni bendera ry'igihugu hanini abagiye hanini abagiye zipo abagiye n'u Burundi donc icyo umuntu wese abashoboye kugira tugishira hamwe ama twarondera yansinzi dushaka twese twitege ko mugiye gukwirikira mu Rwanda zipo giye gukwirikira mu Rwanda mesha mu takara kene kundi sinkunda kuvuga imbere hanini tubishire mu bikorwa kumbure tuzobiyaga nihagera ariko amahigana yaheze mugabo hanini turabizeye cyane twese birabira mu imenyerezo n'ingene dusishaka ryo guma gusinda antwa ndizeye ko dushobora gutaha byose bishoboka mugabo sinkunda kuvuga ngo birashika ngo tuzogitwara katubihe umwanya twizere ibikorwa byacu sino byose birashoboka cyane turagushimiye nakoze Tegura neza muri rusangi tumaze imisi twitegura twararonse umwanya ukwiye kandi dufise n'abakoci n'abakinnyi bazi kudufasha bimenyereye tubibaza ko tuzogira turuma nziza kuruta iyo twagize mu mwaka wese nivyo mu mwaka wese mwagiye ntibyakunze kurusha gutahukana igikombe ariko ni igikombe cyaje gutahukanwa n'umugwi hano mu Burundi eske uno musi mwibaza ko mugiye no vuga ngo guhonyera mu makanda y'umugwi wa remesha aje gutahukana igikombe mu mwaka wese turabizeye kuko abakinnyi benshi baje kudufasha nabari bagiye muri iryo higanwa nyene mu mwaka uheze turizera ko experience twagize mu mwaka uheze ishobora kudufasha gusubira kuba bambere tugatahukana igikombe ni mufise abakinnyi bashasha bavuye mu migwi itandukanye igihe maze mukorana mubona ko mwaramaze kumenyerana baramaze gufata ritme ya ijipo turavye abakinnyi dufise ntibitugora cyane kumenyana ko n'abakinnyi dusanzwe dukinana mu higanwa rya Viva Basketball League ubu sike ryitwa Vitalo Basketball League rero nibaza ko si ibintu bitugora cyane ko benshi durahura mu muntu zitandukanye zaba zo muri championnat cyangwa muri playoff rero ntibyatugoye cyane turibaza ko tugeze ku ntambwe nziza cyane turagushimiye murakoze cyane